urondera uyu mwami bigishoboka ko abonwa hari igihe uzomurondera ntumubone. Haleluya. Hari igihe uzomurondera ntumubone kandi mu byahanuwe birimwo ihamwa rizoba utotezwa kuzoba. Umwami w'isi azoza gutwara iyi si yiwe, azoza kwitwara abera batotezwe ariko bahore CANAAN TV ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Ariko imbere ko dutangura gusenga reka mbanze ndirimbira Imana. Oh haleluya haleluya. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni y'umusaraba, inzira y'umusaraba niyo izonshikana mw'ijuru gusa, sinzobona ibirimba by'ijuru ninahusha ya nzira ya Yesu. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni y'umusaraba. Ninagomba kuja hera cane no kubonana n'Imana yanje, nkwiye kuja n'inzira umukiza Yesu yaciyemwo y'amaraso. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni y'umusaraba. Nasezeye inzira zose z'isi, sinzosubira guca muri zo. Data arampamagara ngo ngwino nkujanaho naguteguriye. Nta yindi nzira iriho namba atariyo y'umukiza, inzira ishikana kwa data ni y'umusaraba. Mwami Imana, nje imbere yawe ngushima, nje imbere yawe nkuninahaza kuko waduciriye inzira Mwami Imana itushikana kwa data, kuko yataba wewe ntitwari kwemerwa n'Imana kandi ntitwari kumenyana nayo. Ariko kubw'ibise by'amaraso yawe Mwami Imana wamenye Igorigota ku musaraba, byatumye twemerwa nk'abana, duhindurirwa amazina, dufutwa mu gitabo c'urupfu twandika mu gitabo c'ubugingo kubera urukundo rwawe, kubera ubwitange bwawe. Ewe Mwami wanje, ntivyari vyorosha ariko vyari bikwiriye. Waremeye urababara, waremeye urababazwa kugira ngo tubabarigwe, waremeye urakubitwa kugira ngo mu mishago yawe dukire ingwara, waremeye urasuzugurwa kugira ngo igicubahiro cawe tugihabwe, waremeye mukunzi mwiza uheba amahoro urayaduha. Wa Mwami mwiza utogushima yobande, utogutazira n'udatahura igikorwa wakoze Igorigota ku musaraba, kuko ibyo wadukoreye birenze ubwenge bwacu Mwami. Nico gituma nk'abana bawe tuzora tugushima uko bukeye nuko bwije. Rero mukunzi mwiza wakira amashimwe yanje, wakira amashimwe ariko gushima muri kano kanya. Nico kimaze tuzanye imbere yawe cyo gukenguruka, tuvuga ngo warakoze kudukunda tutabereye, warakoze kutugira baraganywa nawe tutari tubikwiriye. Oh haleluya. Uyu munsi data uko kubona niko atubona, atari kubikorwa byiza twakoze, ariko ari kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kuko umunezero wawe nukubana n'umwana w'umuntu imyaka yose. Yesu Mwami ndaguhaye icubahiro, Yesu Mwami ndaguhaye icubahiro, Yesu Mwami ndagushize hejuru. Uri gitangaza kandi uri umwizigirwa, icubahiro cyose kibicawe mu izina ryawe ryera senze nizeye ko vyumvise. Amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo nta yindi nzira ihari. Haleluya. Bantu b'Imana, abantu benshi barihaye ama excuse, abantu benshi barigerageza kwifyonda kwitoneka, kwinezereza, bakavuga ngo hari iyindi nzira, ngo Imana ngo ni inyembabazi, ngo Imana n'urukundo, ngo Imana. Umva,
nta yindi nzira n'imwe ihari idushikana kwa data atari Kristo Yesu adutwaye. Haleluya, haleluya. Nta yindi nzira ihari, nta yindi. Amen. Kuko iyo bihari Yesu ntirirwa aramanuka, ntiyari kwemera ngo apfe rubi, ntiyari kwemera kubabara ngo ababazwe kwa kundi, ntiyari kuvyemera. Yari kuvuga ngo reka twitize iyo nzira hama izorokora abantu babone gushikira iki, babonere gushikira ubwami bw'Imana. Ariko nta yindi hari, nta yindi hari, niyo nyene. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yohana, turasoma igice cyo 14, dusome umurongo wa 6. Haravuga ngo Yesu arababwira ati, ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data ntamujanye. Amen. Urumva Yesu yariko arasigurira abigishwa biwe, yariko arabasigurira abigishwa biwe ko nabo rimwe na rimwe barazazanirwa bakamuyobegwa, uwo ari we, rero arabasigurira atumva nta yindi nzira n'imwe ihari, nta yindi nzira n'imwe ihari. Ati kandi umwanya twabanye ntimubabare ngo nuko dutandukanye namwe. Ati ndagiye, singiye kwicara, ngiye kubategurira ibibanza, ngo kugira ngo aho muzoba, aho nzoba namwe ngo abariho muzoba. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, imva z'abantu benshi n'aba bantu bizera, n'aba bantu bikubita imbere, n'aba bose imva zabo ziracugaye, zirugaye, nta wazutse muri bo. Ariko Kristo umwana w'Imana nziba, imva yiwe irarangaye, imva yiwe irarangaye. Kristo ari mu ijuru. Usomye ngaha aye ku murongo wa mbere kuri iki gice cya 14, yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanje munyizere. Uri kuranyumva? Arababwira ati ndabona ko mubabaye, ndabona ko mwifuza ko tugumana, atariko ntimuhagarike imitima, ati nimutekane, sinzobata, atahubwo ngiye kubakorera igikorwa ciza gusumba niki nabakoreye. Haleluya. We yaravuga ati ibyangombwa narabibasigiye, narabibigishije, kandi yarazi neza ko namwe muyera azotangwa kugira ngo n'ivyo yigishije aze abisigurira abantu babitahure. Aravuga ati rero icyangombwa nuko nogenda nkaja mu ijuru, ati kugira ngo ngende kubategurira ibibanza byanyu. Haleluya, haleluya. Ubu rero Yesu ari bize dutegurira ibibanza tuzobamo. Amen. Ngo muhira kwa data ngo hari inzu nyinshi, ngo iyo ziba zitahari mba ndabibabwiye, ngo kuko ngiye kubategurira hanyu. Uri kuranyumva? Yesu ari kugikorwa, Yesu ariko aradutegurira ibibanza tuzobamo. Kandi nagira ndakubwire muntu w'Imana, ntazotegurira utamwizeye, ntashaka gutegurira utamuzi, kandi si formule nini. Oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwaturisha akanwa kanyu, ngo mukizeresha imitima yanyu ko Yesu Kristo yapfuye akazuka ku bwanyu, kugira ngo ntupfe rube ariko uraga ubugingo budashira, ngo urakizwa. Si ibintu bikomeye abantu nuko usanga bashaka kugira ibintu biri compliqué, bashaka kugira ibintu bihanitse. Yesu Kristo ni wizera, ni waturisha kandi ukizera ko yapfuye mu ijoro atakindi kimukuyeyo, ari ukugucungura wewe nanje. Uba umwizeye araza akaba mu mutima wawe mukabana. Haleluya. Igisigara no kugenda urongorwa n'iri jambo n'inyigisho ugakomera. Haleluya. Ukwizera kwawe kukagera ahantu utahura byinshi gusumba. Haleluya. Rero aravuga ati nimuhungabane, nimugira ubwoba ngo nuko ngiye. Ati ni byiza ko jewe ngenda, kuko ati data azobarunkira mpwemu yera, ati yo nawe nta kindi azoza gukora, azoza gushimangira ibyo byose nabigishije kugira ngo muvyumve kandi mubitahure. Ati kandi ngiye mu gikorwa. Biga murazi ko uyu munsi Yesu atuvugira buri munsi imbere y'Imana. Haleluya. Ni mu ambasaderi mu ijuru kubwawe nanje, mugabo ariyo kubwabamwizeye. Arico gituma nkwinginga muntu w'Imana, wewe utaramwizera n'ukuri umwizera. Niwe nzira n'ukuri. Haleluya. Niwe nzira n'ukuri, ukuri n'iri jambo, kandi akongerera akabinzira inzira n'ukuri, ukuri n'iri jambo, kandi inzira iri jambo niryo ritumurikira katwereka inzira ducamwo. Haleluya, haleluya. Ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo,
iri jambo niryo rizotuma ukomera, niryo tuma wizera ukamenya ko Imana ibyo yavuze iri inyuma yabyo kugira ngo bishitse. Haleluya. Jewe naratangaye ingene uyu munsi wumva ko abatemera Kristo n'abamugwanya ni benshi. Ni benshi kandi burya ntiwogwanya umuntu udatinya. Ntiwogwanya umuntu atacamaze. Umuntu atacamaze umva wo mugwaniriza iki? Yesu rero Satani aramutinya n'abamukorera aramutinya. Rero nico gituma agerageza uburyo bwose agashaka kwerekana ko ibyo wemenga ntacyo bimaze. Ariko nagira ndakubwire ngo Yesu niwe nzira. Yesu niwe bugingo bwacu, niwe mahoro yacu, niwe munezero w'abantu, niwe gakiza kacu. Haleluya. Yavuye mu ijuru kugira ngo we nanje arokora ubugingo bwacu. Haleluya. Ngo kandi ko ngiye kubategurira hanyu ngo nzogaruka kubajana iwanje. Ngo aho ndi namwe abareho muba. Urumva? Yaragiye gutegura kandi azogaruka. Haleluya. Azogaruka. Ari abantu bazi ko atazogaruka. Bantu b'Imana, Yesu azogaruka. Urazi kiriko kirabinyereka. Nuko ubuye iyo wumva amakuru avugwa hirya no hino bakubwira ko bariko barahindura Bibiliya, bashaka gukura mu isezerano rishasha, bavuga ko bagire Eglise universelle, bakuremo Yesu mugabo ibindi byose babirekeremo. Mbega bomukuramo kubera iki? Bamukuramo kubera bazi imbaraga ziwe. Haleluya. Bashaka ko bazojana mu mahonero n'abantu benshi. Arico gituma muntu w'Imana no gukangura, rondera ubwami bw'Imana, rondera uyu mwami bigishoboka ko abonwa. Hari gihe uzomurondera ntumubone. Haleluya. Hari gihe uzomurondera ntumubone. Kandi mu byahanuwe birimwo ihamwa rizoba, utotezwa kuzoba. Umwami w'isi azoza gutwara iyi si yiwe. Azoza kwitwara. Abera batotezwe, ariko Yesu avuga ngo mukomere kuco mwakiriye. Haleluya. Dukomere. Mugabo ntuzokomera utakomejwe n'iri jambo. Nico gituma iri jambo muntu w'Imana ukwiye kurirya ukarihaga, ukaryizera, kamwe udashobora guhungabanywa n'ibihe. Haleluya. Ukubaka kuri urutare, ugashinga imizi, ikamera nka ya mbuto yatewe mu ivu ryiza. Haleluya. Haleluya. Rero bantu b'Imana ntitwanjandwe igihe kimeze nabi, igihe ni kibi. Twizere ibyo umwami yavuze. Nta na kimwe kitazoba, ngo nta n'urunyuguturu rumwe ruzova ku ijambo yavuze wenyene. Haleluya. Vyose bizoba. Rero Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, niwe azodushikana ku Mana. Ntara kurusi hari. Ntara kurusi yindi hari. Abantu baragerageza kwirondera utuyigira twabo. Ntatuhari. Haleluya. Ngo kandi yonja murazi inzira ijayo. Urumva? None uzoyimenya gute utemera kwigishwa, utemera kuba mu ijambo ngo rikwereke iyo nzira. Haleluya. Aho yari kwaganira n'abigishwa biwe bari bamaramye imyaka 3. Ariko arabasigurira bahumuriza. Haleluya. Haleluya. Rero Yesu aranasiga ababwiye irindi jambo rikomeye, arababwira atabanyizeye, atunyizeye wese ati murabona ibikorwa nakora. Yesu yakoze ibitangaza byinshi muri isi bantu b'Imana. Yarazuye abapfuye, yarahumura impumyi, yaramugurira ibimuga, yarakoze ibintu byinshi. Haleluya. Aravuga ati ibyo mwariko muragira ubwoba ati muzohabwa imbaraga ati kandi zo nimwazihabwa muzokoreshwa ibikorwa bisumba ibyo jewe nakoze. Dusomye ngaha ku murongo w'12 kuri iki gice nyene aravuga ngo nukuri ndababwira ngo unyizera ngo ibikorwa jewe nkora nawe azobikora kandi azokora ibibiruta kuko jewe ngiye kwa Data. Kandi ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora kugira ngo Data ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Asize isezerano rikomeye. Haleluya. Ati ibyo mwabona nkora ati muzohabwa imbaraga zizotuma mubikora kandi mufise igihe kinini mwe muzokoreshwa byinshi gusumba ibyo jewe nkoze. Haleluya. Ariko igisabwa no kugira iki no kumwizera. Haleluya. No kumwizera kandi akavuga ati ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora.
haleluya. We nabwiye na se ati data sinkubwiye ngo aba bantu bakure mu isi, atariko ndakwinginze ubarindire muri ino si. Nawe aradusengera, haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira ndakubwire ngo akandi iyi ni inzira yose wari kuracamwo, akona kanyogo nakanjiye iyo ntigashika. Hari utuyira tudashika ugenda ukajobona irikase, hari ahantu ugera bikazokwikata, haleluya, kuko utaciye mu nzira yo. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana guca mu nzira yo, ukimikiye umwami mu bugingo bwawe, ukamuha ikibanza mu mutima wawe, akakuganza, hanyuma akakufuta mu gitabo cy'abanyabyaha, akakwandika mu gitabo cy'abazoraga ubugingo, haleluya. Uyo niwe wenyine afise ubwo burenganzira, nta wundi numwe, nta wundi muntu numwe afise ubwo burenganzira bwo guhindura umuntu akamukura mu gitabo cy'urupfu akamushira mu gitabo cy'ubugingo. Ni Kristo umwana w'Imana nzima, haleluya. Nawe nyene ubwo bubasha yabuhawe ahejeje gutsinda Satani, haleluya. Se acamuha ngo ububasha bwose mwijuru no mwisi, yaciye amuha ububasha bwose kandi nawe abuha abashaka, haleluya. Rero muntu w'Imana nahawe kuguhitamwo inzira ishika, uhitemwe inzira idashika, kuko hari igihe uzorogreta. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Mwami mwiza, sindambirwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, sindambirwa kugushimira igikorwa cy'icubahiro wakoze ku bwacu. Irega twese twarawo gupfa, twarawo kurimbuka, twarawo gucikwa kwiteka. Nta masezerano yo kubona Imana twari dufise, ariko tugirira neza, wemera kubambwa ku musaraba w'ibivume, uhinduka ikivume atacaha wigeze ukora, ndetse ubambanwa n'abambuzi. Ibyo byose uravyemera, ariko ibyo byose wabikoze kugira ngo urokore ubugingo bwacu, ndetse n'ikuzimu ushikayo, oh haleluya, kugira ngo wake Satani urufunguzo rwa rufu na kuzimu. Uyu munsi Satani nta bubasha afise kuba kwizeye. Mukunzi mwiza, turagushimira, turakuninahaza, ntituzogera twibagira na rimwe igikorwa cy'icubahiro wakoze. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.